Beki zuba we. Sarwe. Kama ngaho ndakimosha. Yawe kayawa. Bitezitiwe. Ino zuba abantu b'Imana we. Ya nari bwapfe. Yawe kayawe. Umwanya w'ubu nawe usigaye ugenda umega n'ivya bihe vya Ibrahimu. Nibwo waza uba ngo wabifise imyaka 900 waza kurabwira iminsi yagenda nkuko. Hembwa kutavuga. Je numva nameze neza no kuri. Muvandimwe. Wese no kubesa uri inshuti yanje. Je burya mfise ingorane. Urazi ko wa mwana wanje navyaye yavukanye umutima. Aragwaye. Umugore nawe yinjiye muri crise ya diabete. Kandi reka ingorane ahubwo. Aha rero naratembereye ndasaba ingurane ndasaba uwumfasha ndabura na wa mubosi nayuhina ragiye ndamusaba aranyima ndabura icefu nico haruguru. Nuwangayike mugenzi. Ivyo twe twabikemuye kera. Habikemuye kera? Urasamara cyane. Ubu twe dukoresha uburyo bwiza bwo kwikingira assurancemaladie assurance BIC. Uburyo bwiza bwo kwivuza no kuvuza abacu. Ubu mugore abimeze kwa kundi ahandi hariya. Assurance BIC. Umwana gusa atuza bagati. Urayibona assurance BIC. Hagize ikibazo mu Bushinwa hariya kwa kundi ahandi. Imiti ni assurance BIC. Ariko kubera iki mufyina mwebwe? Ubu amagara meza tuyatura umubeho. Ubu ndatanguye kureba assurance BIC ari kurwima. Ubu ndatanguye kureba. Ubu rero tuzi umuwe amagara meza. Amagara meza. Wogo mubona ijyanda cyamba mara kibaza ngo niteniye. Amagara meza assurance BIC. Murandamesha je. Assurancemaladie assurance BIC ni nyinshi kuri ku bakozi cyangwa abakoresha bifuza kwivuza cyangwa kuvuza babo. Mufise icyo mubaza hamagara kuri 79 28 39 ubusa 3 cyangwa kuri 22 28 ubusa 49. Assurance BIC, business, insurance and the reinsurance company.